Yesu nashimwe turongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo abakunzi mwese mudukurikirana kuri Hayiroyi TV turabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo kandi twongera tubaha kaze kandi turashimira abakunzi mwese mudukurikirana aho muri hose Imana yo mwijuru ho mugisha kandi bahari mu kugororoka kandi twongera kubasaba aho muri hose mushishikare mukora subscribe kugira ngo kiganiro kije mukibone mukore na like na share ndetse mubisharinge mu biha abandi kugira ngo bashobore kumenya share yo partage kugira ngo bashobore kumva ubutumwa nabo bashobora gukuramo icyo bafasha aya mukore na commentaire mutubwire uko muko mabibona nabwo numugisha kuri twese kandi turazi ko twese ni wabihereza abandi hagica ikimufashamo Imana izobahera umugisha. Rero turabashimiye rero ko mushika mudukurikirana umutumire n'abandi bose mu bibarungiye kugira ngo nabo batabagwe. Imana yo mwijuru ibaha umugisha. Tugiye kuririmba indirimbo y'Ija 47 kugira ngo tuvugane ikimanitse ku mutima wanje. Imana yo mwijuru ibaha umugisha. Uburyo Yesu ankunda burantangaza gose n'ubuntu yangiriye nibwo bimenyesha ndose amahoro ashitse n'umunezero mwinshi nduwa Yesu ndabizi nawe nyene nuwanje abadafise Yesu hari ico batazi ntibamenye urukundo uhora ivyo yaremye byose vyama birutwereka nduwa Yesu ndabizi nawe nyene nuwanje keri vyantera ubwoba noneho nibinkoma niseguye ukuboko kumukiza nkikiye ntahandi mbona impore niwe muvyeyi ankunda nduwa Yesu ndabizi nawe nyene nuwanje keri vyantera ubwoba noneho nibinkoma niseguye ukuboko kumukiza nkikiye ntahandi mbona impore niwe muvyeyi ankunda nduwa Yesu ndabizi nawe nyene nuwanje abadafise Yesu hari ico batazi ntibabona urukundo uhora hadukunda no kugeza kurupfu naco dutandukanya kubw'urukundo rwiwe nuzuye mwamahoro
n'isi yo kugwaho, n'izuba n'inyenyeri, nduwa Yesu ndabizi, nawe nyene nuwanje, nduwa Yesu ndabizi, nawe nyene nuwanje, nduwa Yesu ndabizi, nawe nyene nuwanje. Yesu nahabwe icubahiro. Twongeye gushimira Imana kubw'urukundo Imana idukunda. Umuririmbyi yaririmbye neza, aririmba aravuga ngo uburyo Yesu ankunda ngo burantangaza cyane. Imana yo mwijuru nihabwe icubahiro. Turashima Imana kubw'urukundo Imana idukunda. Turashima Imana ukuntu Imana itwitaho n'ukuntu twitwararika. Imana yo mwijuru nihabwe icubahiro. No munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Imana yase ku mutima. Ijambo ry'Imana ryanditse muri Matayo, katuhasome. Matayo igice 5, turasoma umurongo wa gatanu, tusohoka ku murongo wa 5 gushaka ku murongo wa 8. Yesu Kristo ahabwe icubahiro. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana turavuga ngo Yesu yerekana abahigwe abaribo. Gatanavuga ngo hahigwa abatekereza kuko aribo bazoragwa isi. Hahigwa bafise inzira n'inyota byo kugororoka kuko aribo bazohazwa. Kuri ndwi, hahigwa bagira imbabazi kuko aribo bazozigirirwa. Hahigwa bafise imitima itanduye kuko aribo bazobona Imana. Yesu Kristo ahabwe icubahiro. Hano ijambo ry'Imana tubwira ngo hahigwa abatuntuye kuko aribo hahigwa abatuntuye, hahigwa abatekereza kuko aribo bazoragwa isi. Ngo hahigwa bafise inzara n'inyota byo kugororoka kuko aribo bazohazwa. Ngo hahigwa bagira imbabazi kuko aribo bazozigirirwa. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Hano ijambo ry'Imana tubwira neza ngo Yesu Kristo ko avuga abahigwe abaribo. Rero mwe data no munsi ijambo ry'Imana ratubwira ngo bikorera tubarira abahigwe abaribo. None muri abahigwe wo burimwo. No munsi dufite ijambo ry'umutwe rivuga ngo ukwihana nyakuri. Ukwihana nyakuri, ukubi byose biba ku muntu yihanye. Kuko ngo hahigwa abatekereza kuko aribo bazoragwa isi. Kuko nimba utihanye ntabwo ushobora gutekereza. Kuko utihanye ni wa muntu yamagwa mu bintu byaro byose, agwana, akora ibiteye isoni, avuga amagambo menshi, atukana, abesha, yagiriza inyuma bagenzi biwe, agirira inziga abandi, agirisha abandi. Ariko ibi byose rero igihe utaramara gukizwa neza ngo umare kwihana, ibi ntabwo wabishobora. Kuko tutavuga ngo hahigwa bafise inzara n'inyota byo kugororoka kuko aribo bazohazwa. Rero ntushaka kugira inyota, ntushaka kugira inyota canke inzara n'inyota byo kugororoka utamaze kwihana. Haleluya. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Ntushaka kugira inyota yo kukizwa, yo kwama wezwa utamaze kwihana, kuko nta kiba kikugira muri wewe. Hano haravuga ngo hahigwa bagira imbabazi kuko aribo bazozigirirwa. Ahantu ushaka kugira imbabazi utamaze kwihana, mpwemu ngo amaze kwinjira muri wewe, imbaraga za mpwemu ngo zibe muri wewe. Kuko kubabarira, gutanga imbabazi nenda atasikintu coroshe. Gutanga imbabazi ni ikintu kigoye. Rero hari n'igihe bisaba yuko utanga imbabazi ukaza n'utazi gusavye. Uzovyiga mu nzu, uzovyiga ukuntu ukwiye gutanga imbabazi batazi gusavye, ukuntu ukwiye kubabarira utabisabwe ukababarira.
Yesu Kristo aturengere cyane. Ngo ego ngo hahirwa abafise imitima itanduye kuko ari bo bazobona Imana. Aha ntushobora kuzobona Imana, ntushobora ko umutima utanduye utamaze kwihana. Rero umunsi tugiye gusangira, tugiye kuvugana ukwihana nyakuri, ukwihana nyakuri, ukwihana kubereye abana b'Imana bari mu rugendo ruja mu ijuru. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Mana yo mu ijuru ibaha umugisha. Rero ukwihana nyakuri niko tugiye kuganira. Hano ijambo ry'Imana tubwiye ngo bahirwa baribo. None wawe umuhigwe gute? Ibi byose wabikora gute utamaze kwihana? Rero kugira ngo ubikore nuko ora amaze kwihana. Kwihana rero nuko ukwiye ubwawe ukatura ibyaha byawe, ukarondera umukozi w'Imana ukamwaturira, ukamubwira ibyaha byawe, hanyuma akagusengera, akagusabira imbabazi. Wamara kurangiza kwatura ntabwo urangije, uba ugiye rero kurwana intambara. Haleluya, yo guhindukira. Yesu nahabwe ico yo guhindukira. Nuko guhindukira nukuva muri vya vyaha wahora ukora, ukava mu vyaha by'uburyo bwose wahora ukora, ukihana wowe ubwawe. Kwihana ntuzotora inkoni ngo wikubite, ariko kwihana nuko wowe ubwawe ukwiye kwihana ubwawe. Nuko kwihana